abakobwa ntibakunda amahera ahubwo bakunda security. Iyo muri kumwe n'umugore utarubaka inzu arakubwira ati none nk'uyu munsi wopfa, ukamenga wewe n'umuzamu w'isi, nk'uyu munsi wopfa abana banje bazoca babahe. Jewe nobwiza ukuri nk'abahungu bariko baraturaba barondera amafaranga, kuko umugore agusumbije amafaranga biragoye kubana nawe. Rakano namwe mwaremanywe ko kwigira bari hejuru cyane gushaka kuba ntabwo ari twebwe tubyigira. Sinshobora kubyirengagiza canke ngo ndeke kubivuga ngo kubera wewe uri umukobwa uri kurabimbaza. Ujya abakobwa mwebwe ntimukunda abagabo, ntimudukunda twebwe, kuko nagira ndakubwire uko ibi bintu byubatse, uko ibi bintu by'ingo n'imiryango byubatse. Bisaba yuko kubakana n'umugabo mukarambana ategerezwa kuba ari hejuru yawe wewe umugore. Ni ukuvuga umugore yagiye kuza, umugabo asanzwe amenyereye isi, afise experience kuri iyo si, azi ahaba amatunda, azi ahaba amavuka. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille kuri Yaganawe TV. Ngarutse nakira bashasha abagomba bagiye sabona ubunyene. Erega ni mu muryango wagutse guys, ni muryango wagutse kandi tubanye na neza, tubaha ibintu bigiye bitandukanye kandi biryoshe. Ndagusaba rero uri mushasha kugira sabone, commenter ikibanza ciza canyu kugira ngo mutubwire ivyo dushobora gukora, ico duhindura. Erega nimwe bantu bacu, nimwe babosi bacu. Hama ndabasabe kandi gupartage ikiganiro. Reka kikuryoheye, ntucigumizemwo. Partaja uhe umunezero n'abandi abagenzi bawe, tuze dukundana guys. Murabizi. Rero nimero zacu ziri ngaha, ndabibutse ko tudakoresha YouTube gusa, turafise page ya Facebook kandi turafise na groupe ya WhatsApp. Ushaka kujamwo uco twandikira kuri nimero mubona ngaha imbere yanyu kugira ngo tubashiremo tubana utuntu twinshi dutandukanye, niko tugatera inkuru tukaramukanya n'ibindi bitandukanye, utu information ku mwanya ku mwanya. Ndabashimiye kandi nari ndanabakumbuye, iminsi yari myinshi ko bateninze ko umusiza ko nyinshi. Rero ntarandiriye ko mubizi sinamanje ngaha kuri Yaganawe TV ndumwe muranyumva ariko mubona murabona umuntu imbere yanyu. Nibaza ko agomba atuyagire byinshi bitandukanye. Nari mvuze ntifata agatebe wicare, ube siyo neza yuko ahantu wicaye atamuntu n'umwe ariko arakugora kugira ngo mbize kino kiganiro umeze neza. Tuje kuvuga ku bantu ariko mana abantu tuvuga uno munsi muranagowe. Reka rero mbanze nakire umutumire wanje atwidondore ko ari ryambere ashitse kuri Yaganawe TV, hama cyo tubandanye n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane. Nitwa Uwimana Abdulkarim, ariko izina ryanje nkunda cyane ni Uwimana. Uwimana, twe Uwimana Abdul? Ya, ni kubera yuko ari izina rya papa. Ni papa yarimpaye sigidi kubera yuko jewe ibintu by'amadini si cyane. Ya, narabatijwe kandi naratoye ico bita shahada. Kubatizwa ni muri Catholic, ariko naracotoye nico bita shahada muri Islam. Ariko rero mbo ivyo byose kubera jewe ndi mu Panafrique, nca nisanga ntakibikunda byose, isigaye nikundira rijya papa yanyise. Bisigura yuko wagiye mu babije mumaze gukura. Wari wabatijwe muri Katolika, bari bakwise gute none? Boniface. Imana Boniface. Ego. Uno munsi mbe tugiye kuganira kuki. Njyambere je ngaha ariko ndashaka ugerageze kutuganira ku gasuje. Nibaza yuko abantu benshi baza kuba interest kandi nizera yuko baza kubyumviriza babivuga ko byinshi. So arakuntu twunze kumva ngo abakobwa cyane cyane bo mu muji, Batoto Town
ngo barakunda ngo abahungu bafise amahera ngo bakunda abahungu bafise amahera nk'uko umenga byahindutse nk'aho abahungu badafise amahera atajambo bafise imbere y'abakobwa na cyane cyane bo ngaho mu muci. Reka tubanze twumvize rero uko Abdul shaka kuba ndakurenganije utarabyumva ibyo bintu uramaze kubyumva. Ndamaze kubyumva. Reka rero twumve uko Abdul abyumva nuko abandi babivuga, twongere tuvugane n'icyo bivako nuko tubibona muri rusange. Yego mbo jewe kuvuga yuko abakobwa bakunda amafaranga canke bakunda abahungu bafise amahera ndabyumva kandi wanashaka bishobora kuba ari byo canke atari byo. Uraduha umuco. Iyo ibi bintu ugiye kubivuga ikintu cya mbere ubanza guhera ushobora kubimenya n'umunsi n'umwe utabanjije guhera ku kuntu umukobwa yaremwe. Umukobwa rero yaremwe gute? Kubera iki umukobwa bamwagiriza yuko akunda amafaranga? Mbega ni kuko imitima y'abakobwa cyangwa abagore yose ntiyo kimera cyo kimwe. Nimba ari akageso ntabwo abantu bose bashobora kugira akageso kamwe. Rero kubera iki mbo jewe nka jewe icyo nemera uko umukobwa yaremwe nibyo bimutera kwitwa yuko akunda amafaranga. Bo urazi yuko canke abasomyi ba Bibiliya barabizi yuko Imana yatanguye kurema umugabo. Imaze kurema umugabo imuha akazi. Urumva? Imaze kumuha akazi arabaho aramenya isi. Urumva? Hama Imana yonyene ntabwo ari umugabo. Imana yonyene imaze kubiraba iravuga ati ujya mugabo ndakeneye arakeneye umugore. Urabyumva? Iri muremera umufasha amukwiriye. Imaze kumuremera rero umufasha iramumuha barabana. Bisigura yuko kwanza ubanze wumva habanjije kuza umugabo. Urabyumva? Ni ukuvuga umugore yagiye kuza umugabo asanzwe amenyereye isi, afise experience kuri iyo si, azi ahaba amatunda, azi ahaba amavuka, azi ahaba buri kimwe. Ibyo nabyo birafise insiguro yabyo. Shugira kutudusigurira. Mbo rero kubijanye n'ingene umugore aremwe, impamvu bamwita yuko akunda amafaranga, umugore muri we nk'ubu wewe uri umukobwa, muri wewe harimo ikintu cyitwa ubugore. Icyo kintu cyitwa ubugore nico kuko igihe Imana yarema abantu yaremye umugore imurema ari mu isi irimo intare, irimo ibikoko by'inkazi, irimo inzoka zijyana ibiki. Urabyumva? Ariko irangije raba ukuntu yamuremye, raba uwo mubiri wawe cyangwa uwundi mukobwa ahantu ari ariko aratwumviriza raba umubiri w'ibintu. Ntabwo umubiri wanyu waremewe kugwana n'izo ntare. Irangije yari yararemye umugabo akomeye wo kugwana n'izo ntare. Urabyumva? Ariko kubera Imana yaremye umugore ari umunyantege nkeya mu by'imbaraga. Urabyumva? Yari isanzwe yaramaze kumuremera umugabo wo kumurinda. Uwo mugabo niwe ategerezwa kugira iki? Ibiguvu byo kumurinda. Kubera iki? Noneho Imana ikirema ujya mugore muri we imushiramwo ubugore umufasha gucagura umugabo ashobora kumurinda ibyo byose twavuze haruguru, izo ntare, izo imfyisi, ibiki bishobora kuza kumurya. Abimurinda kubera iki? Kugira ntibimwononere ubuzima bwiwe cyangwa ubw'abana be. Noneho ubugore mu mugore icyo bumaze buza kumufasha gucagura
umugabo ashobora kumurinda akamurindana n'abana. Urabyumva? Niyo mpamvu mu gihe cyaheze kitari ikici wacu umugore mu kujya gucagura umugabo yacagura umugabo afise inguvu nyinshi. Intare niyaza abe shuwa yuko ujya mugabo aza kugwana nayo akayica aho kugira ngo ibajye bobo bayige. Urumva? Ni ukuvuga rero icyo kintu ni ikintu umugore yahawe. Sasa rero ku bintu Imana yaremye ntibyigera bisubira inyuma ahubwo bijana n'igihe aho kigeze. Uyu munsi intare dufise ni ubukene, ni school fees, ni kwambara, izo nizo ntare, kugira huba, izo nizo ntare. Ni ukuvuga ngo cyaye bwa bugore buri mu mukobwa uyu munsi buri ko bumutegeka kurongogwa n'umugabo ashobora kurihira abana biwe ishure ryiza. Urabyumva? Abana bige mu ishure ryiza, babeho neza, bambare neza, bajyame heza. Reka ndaguhe nk'akarorero. Iyo bavuze ngo abakobwa bakunda amafaranga, ariko abahungu b'abakene uyu munsi bararongora. None kubera iki barongora? Icyo nyine dushaka udusigurire. Ni ukuvuga yuko mu mugore harimo ikintu kimwereka bujya bugore bushobora kukwereka yuko jewe uyu munsi nta mafaranga mfise, ariko urabye jitihada zanje cyanye ugukora kwanje ubwitange bwanje mu gukora urabona yuko ejo cyanye hirya yejo jewe nzoba umugabo afise amafaranga. Urabyumva? Rero tugiye kuri icyo kintu kijanye no kuvuga ngo abakobwa bakunda amafaranga, abakobwa ntibakunda amahera ahubwo bakunda security. Security yandi yabo n'abana babo, kuko sinshobora kubyirengagiza canke ngo ndeke kubivuga ngo kubera wewe uri umukobwa uri kurabimbaza. Burya abakobwa mwebwe ntimukunda abagabo, ntimudukunda twebwe. Ntitubakunda? Oya. Hajya rero tubaza ko tutabakunze. Tubanza kubakunda imbere yuko tubaza ko abakobwa murikunda mwebwe ubwanyu ku giti cyanyu mugakunda n'abana babo. Abantu baze kutubwira muri komenti baraza gusanga urashobora kuba uri umugabo wararondeye uri kumwe n'umugore ukarondera cyane kandi abibona yuko wavunitse, washika mu busaza umugore wawe akakubwira ati zana ayo mafaranga tuyaha abana. Urabyumva? Kubera yuko umugore icyo akorera ikiri ni ukuvuga iki, umugore icyo akunda kuri iyi si arikunda agakunda n'abana biwe. Siwe niko amarangamutima yiwe Imana yamuremanye amubwira. Kubera yuko niwaza kubiraba neza uraza gusanga abagabo ukuntu tubayeho tubanye n'abagore, abagabo baze kubiraba neza cyangwa abagore baze kubiraba neza, iyo muri kumwe n'umugore utarubaka inzu arakubwira ati none nk'uyu munsi wopfa, ukamenga wewe n'umuzamu w'isi, nk'uyu munsi wopfa abana banje bazoca babahe. Kubera iki? Twatanze dufise. Urumva ntibizera yuko twebwe duhari umwanya n'umwanya twogenda. So rero suko utabyizera gusa ahubwo nuko ikibabagwe c'umugore kiri kuri we n'abana biwiwe. Dufatere ko yuko n'abaja ku bagabo badafise amahera baba babuze shwa canke baba bizera ko bizohava bikunda. Oya, ntibaba babuze shwa, nabikubwiye neza, ahubwo hariho ikibarimo kibasi camaze kubereka yuko ujya mugabo byanke bikunde azoba umunyamafaranga, azoshobora kuba. Urabyumva? Naho uyu munsi adafise ariko ejo azorora. Ndakwereka kandi karorero. Abantu bambabarire umuntu ngiye kuvuga ko nk'ubu ndakubwiza ukuri muri iki gihugu turimo cy'u Burundi cyane mu bindi bihugu byose byo kugora kugira ubone umugore yo kwa nka perezida.
kugira uronke umugore yokwa nka kubyarana n'umukuru w'igihugu. Urazi impamvu? Bivanye n'ibyo ujya mukuru w'igihugu yashitse kuba yaravutse akavukira amezi 9 akiga canke akagwana inzira zose yaciyemo mugabo akahemuka agize gute abaye umukuru w'igihugu. Nukuvuga muri wewe ugira icizere cy'uko nimba uyu mugabo yaragwanye ndamutse ndamukuye ku mwana, uyu mwana ashobora kuzogwana intambara nawe agashika kuri urugwe. Ahubwo nta ntambara nawe azokwana. Urabyumva? Oya nawe ashobora guhangana. Nimba uyu mugabo yarahanganye agashika kuri ibi n'umwana wiwe arashobora guhangana agashika kuri ibi bintu. Kuko umukuru w'igihugu si ibintu biza par accident. Urabikorera. Urumva? Rero kubera yuko nakubwiye yuko hari ikintu kibarimwe muri mwewe. Burya ntabwo umugore mu gihe cya kera yacagura umugabo w'ibigango gusa kugira azomucungere, ahubwo yashaka no kumukuraho n'abana b'ibigango kugira ngo ujya mugabo mu gihe azoba adahari ujya mu mama azoba afise abana biwe b'ibigango bashobora kurwana n'iyo ntare. Urabyumva? Rero uyu munsi umugore aca kwanza umenye abantu babimenye ibi bintu. Umugore ntakunda umugabo aciriritse, kandi si ukuvuga yuko ari kuba akunda amafaranga. N'ibintu bimurimo Imana yarabimurema. Urabyumva? Niyo mpamvu uzobona abakobwa bose bakubwira yuko abantu bose bakubwira ngo abakobwa bakunda abasani. Why? Kubera umusani akundwa n'abantu bose. Sasa rero kubera yuko umukobwa yashizwemo ico kintu cyo kuvuga ngo umugabo ari hejuru y'abandi, cyo gucagura umugabo ari hejuru y'abandi. Impamvu umukobwa akunda umusani si uko umusani ari we wadanje ari wakunda gose, ahubwo umukobwa yifisemo ikintu cyo gushaka gufata ikintu cananiye abandi. Nimba jewe ndi umusani nkaba nkundwa n'abantu barenza amamiliyoni, utegerezwa kumva yuko ushaka kuba umugore wanje kugira ngo wa muntu amamiliyoni yose afana wowe ushobore kuba wo mubwira ati sa sheri biti. Nuko ibyo rero niko abagore baremwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo bakunda ibintu bigize umugabo abagore bose badakunda nta mukobwa n'umwe ukunda. Ko bimeze turiko turavuga turiko turatangura suje navuze ko akantu ko mu muji abakobwa bo mu muji na cyane kweri kibigwiriye ko twumva twari muko sivyo kweri kibigwiriye ku bakobwa none bo mu muji. Mu muji niho hari abanyamafaranga benshi, ariko na hariya ruguru burya abakobwa baho niko baremwe. Uzonabibona abakobwa ba ruguru iyo bamanutse ngaha ntuca ubibona ukuntu bica bigenda, baba basirimu kandi baca bashaka gukogwa ko n'abajya abagabo uca ubibona nawe barironde. Rero ahubwo tuvuge yuko bivana naho baba bari. Ni ukuvuga ndakwereke basi ndaguhe nk'akarori. Buriya abakobwa bo mu ntara byogora kugira umukobwa wo mu ntara atongozwe na Buramatari amwana, kuko Buramatari niwe muntu akomeye wa mbere mu ntara. Ni ukuvuga byogorana gose kugira uwo mukobwa mwanke, kubera yuko basi abakobwa bakunda ndabyite gute, bakunda biri hejuru, bakunda umuntu ari hejuru y'abandi bantu. Ikizobikwereka uzurabe biragoye kugira ngo ubone umukobwa akundana n'umuhungu mugufi we wari muremure. Byama byabaye urukundo bimeze bijya rero ntibyikora. Hoya n'ibintu karemano kujya ubona umukobwa ashaka umuhungu amusumba, kandi wanashaka nibaza kubiraba neza umukobwa akunda umugabo amusumbya amashuri.
niba aza kubiraba neza uzosanga umukobwa akunda umugabo amusumbya ubutunzi. Urabyumva? kandi uko twaremwe nka twebwe nk'abagabo nanone kandi niba ajya kubiraba twese abagabo dukunda umugore aciye bugufi kuri twebwe w'umunyantege nkeyi tujejwe gushungera. aho cangira akabazo kubera iki none twama twumva ngo hari abantu na cyane cyane batubabarire abantu baba diaspora ugasanga ni nk'umukobwa mu diaspora umva arafite amahera ugasanga akunze umuhungu ari aho nyene biraho aja kwirondeza muri bata biraho nyene atabireza. Impamvu nayo ndayikubwira bajya abakobwa baba diaspora baronse amafaranga sibyo baronse amafaranga ariko raba neza 100% urabe ni 70% b'abahungu bavuye ngaho bagiye kubana n'abajya ba diaspora urugo rwabo rushobora kuramba. Kuko nagira ndakubwire uko ibi bintu byubatse uko ibi bintu by'ingo n'imiryango byubatse bisaba yuko kubakana n'umugabo mukarambana ategerezwa kuba ari hejuru yawe wewe umugore. Ntanakubeshe jewe nobwiza ukuri nk'abahungu bariko baraturaba barondera amafaranga kuko umugore agusumbije amafaranga biragoye kubana nawe. Ako kantu rero niko nshaka namwe nkekara kantu mwaremanye nkuko natwe hari akantu twaremanywe hari akantu namwe mwaremanywe ko kwigira bari hejuru cyane gushaka kuba bambere. Ntabwo ari twebwe tubyigira urumva kubisanzwe umugabo yategerezwa mbo siko ari ariko imigenzo yiwiwe sinzi nimba ari kubera ari kiremwa ca mbere Imana yatanguye kurema mu biremwa muntu ariko umugabo yategerezwa kuba nk'Imana ategerezwa kuba ari hejuru y'ibintu byose kandi ntari hejuru kugira ngo abigirire nabi ahubwo ari hejuru kugira biganze kandi ashobore no kubirinda. Ntabwo ari bibi kuba umugabo yoba hejuru ntabwo ari bibi kuko umugabo yashizwemo umutima w'imbabazi niyo mpamvu ushobora kubona umugabo ashobora kugutora we ukaba umugore wiwe utagira n'ibihumbi 100 ku mufuko ukamusanga afise akagutora kandi wewe afise 100 miliyari urabyumva kandi akagukunda urabyumva akagutetesha urabyumva nukuvuga twebwe twahawe kugirira ikigo niyo mpamvu ubona mwiremwa ry'umugore kubera iki Imana yamuhaye ingufu nkeya umugore yashatse yuko umugabo amugirira ikigongo amubonera imbabazi yona kandi gaciye bugufi disi nta tubaraga gafise two kugwana n'inamuko biti bajya hari ikintu bita emotion emotion umugabo ntiwe yemerewe kugira emotion cyangwa amarangamutima niyo agutera gukubita umugore urabyumva umugabo nibyo nakubwiye umugabo ategerezwa kumera nk'Imana urabyumva Imana ntitwagwa n'amarangamutima ikora ibintu mu gihe cyabyo urabyumva zijya emotion nizo zituma umugore agukorera ikosa aho kugira ngo umubwire ati wewe kuri ibi wakoze na makosa ndaguhebye genda ukamukubita ukamukura mu ijisho urabona Imana ntigira emotion iyo ukoze ikosa bijana neza n'ibyo yakoze nuko yabiremye. Imana yaremye Adamu na Eva irababwira ati ntimuzokora iki kintu nimwagikora bagikoze yarabishe no ntiyabishe ntiyabavunaguye ariko bavuye aho bari baragenda urabyumva rero umugabo akubita umugore ndakubwije ukuri aba yatwawe n'amaemosiyo kandi amaemosiyo ni ikintu kigenewe abagore gusa si iby'iwacu twebwe abagabo twebwe icyo dutegerezwa gukoresha ubwenge kuko ibintu byose Imana yaremye
biremanwe ubwenge. reka ntitwinjire ni ukuvuga ngo wewe uri umugabo kubana n'umugore w'iwawe bigusaba gukoresha ubwenge kandi no kuba hafi y'imvugo basize Imana. Urabyumva ko burya mu biremwa Imana yaremye naho ubona abagore bakunda gusenga sibyo gusumba abagabo, burya umugabo niwe yategerezwa kuba hafi y'Imana kuko niwe abitse byinshi ku by'Imana. Ni uguha nk'akarorero, abagabo bakunda icyubahiro sibyo, ariko icyubahiro cya mbere ni cyane ni ukuvuga abagabo n'Imana bafise ikintu kinini nyabahurira. Urabyumva? Kinini cyane, ndakubwiza ukuri, kinini cyane kuko bose yaba Imana yaba umugabo bose bakunda icyubahiro. Ako n'akantu Imana yavunguriye umugabo. Imana iyo utayubashe urapfa, umugabo iyo utamwubashe ugira ibibazo. Urabyumva? Mugabo Imana yo kubera ibintu byayo birimo ubwenge, iyo utayubashe ushobora kutayubaha ukabaho. Umugabo mu kubaho kwawe hakagenda hazamwo ibibazo n'ibizazane gushika umunsi uzogenda. Niyo mpamvu rero ndakubwira ngo iyo umugabo akubise umugore abaciye kubiri ni Imana, ntabwo umugabo akwiye gukubita umugore. Reka nitwinjirire cyane umugabo n'umugore ko twari ko tuvugana ku bakobwa. Reka ndakubaze ko watubwiye ko umukobwa normalement ariko yaremwe mwako kantu ko gukunda umuntu amuproteja. Ubu ataco turiko turagwana nako tutariko turagwana n'ivyo bikoko, ahubwo tugwana n'ubukene kubaho neza iki niki, ko abakobwa baba bakeneye abantu bafise bashaka kubashyuha kw'ibyo bintu byose bakeneye. None by'ukuri ubona abakobwa bobo bariko babikora neza ko nta exaggeration ijamwo? Mborumva exagera n'ibisanzwe kubera yuko nta nyambo ibura gahonzi. Muri ayo marangamutima mwaremanye harimo abayakoresha nabi, hamwe nuko natwe harimo ibyo tugiramo uruhara sibyo. Kuko ibyo umukobwa cyangwa umugore asabwa kugira ngo abe mwiza ni byinshi sibyo, kandi akeneye kubironka, hamwe nuko nawe ategerezwa gukoresha amaboko yiwe, ariko n'umugabo ategerezwa kubigiramo uruhare, ubyanga ubyemera. Urabyumva? Rero hariho abakobwa cyangwa abagore bagira ayo marangamutima ya gutyo arengeje urugero, wanashaka bakabishyiramo n'ubube gito cyangwa ubugome bivanye n'ahantu bakuriye, ibyifuzo byabo. Kuko uyu munsi ubirabye niwaza kuraba neza, abakobwa bose uyu munsi bashaka kuba ababosi, bari tayari gukora ibishoboka byose kugira babe ababosi. Ariko ibyo bishoboka byose bashobora gukora, none birangira babaye ababosi akenshi. Kuko jewe ndashobora kuguha, ariko ikizogutungisha nico wewe wihaye sibyo, nico wewe wihaye. So rero nk'abakobwa babigiramo impuzenyi, babigiramo bashiramwo ingufu nyinshi kurondera abagabo bafise amafaranga. Rimwe ndashobora kubatahura bivanye nuko ashobora kuba yaravukiye mu bukene akabona agiye kubusaziramo, kandi yaraba mu bahungu bagendana akabona nta bushake bunini bw'abo bahungu kuba abakire,
ubarimo, noneho bigatuma aja kwiyahura kuri abo bagabo rero abona yuko bayaronse. Kandi ndagusubiriremo ikintu nakubwiye, abagore barikunda ntibadukunda, bikunda bo ubwabo n'abana babo, n'abana babo. Abana babo bisigura iki? Umugore cyangwa umukobwa mugenzi wawe iyo gusenya kugira ngo abane n'umugabo wawe, urumva atitayeho kuba uwo mugabo mubyaranye 5 cyangwa 6, ibyo ntibimuraba. Nimba umugabo wiwawe yemeye kumurongora akamushyira mu rugo we wakaguhera, ntacyo bimuraba, urabyumva? Rero ni ukuvuga ngo ayo marangamutima nayanyu turayazi, abagabo bazi ubwenge barabizi yuko ariko murema, ariko hariho kubikoresha bitarimwo ubumuntu. Nibyo bya bindi rero usanga harimo gusenya ingo z'abandi canke gusenya n'urugo rw'iwawe bivanye n'uko ubonye umugabo afise amafaranga, urumva? Canke hakabaho na twebwe kubigiramo uruhara rutoyi, ko jewe nk'ubu uramutse umbwiye ngo mpanure abasore bashaka kurongora, nta musore nahanura kurongora adafise amafaranga. Kubera iki? Guhiga kanoti, urumva? Bakakaronka kubera yuko urabona kera umusore agiye kurongora, ikintu babanza kuraba yuko afise ahantu yaba yarubatse inzu. Rero abantu benshi kubera tuba mu bintu bijanye n'ubukode n'iki, abantu benshi babona umengo ku isi byarahindutse. Hariho ibintu bimwe bihinduka ariko bigahindukira mu gihe, urabyumva? Guhindukira mu gihe ni gute? Kera umuhungu yasabwa kuba afise inzu, n'uyu munsi asabwa kuba yifise. Ariko noneho isi y'uyu munsi, kubera iki kintu kugira ndagisigure neza, reka ndakubwire gutya, umugabo wese n'umwana, umugabo wese nimba ufise n'umwana w'umuhungu ubona akiri mutoyi acavura, ujye umenye yuko ari umwana, n'umwami wandi, umwami w'ubwami bwiwiwe. Ni ukuvuga jewe nimba mfise urugo rwanje, mu rugo rwanje je ndi umwami. So rero umwami rero nta mwami apanga, nta bwami bukodesha bubaho bukodesha. Umwami wese yagitegerezwa kugira igihugu ciwiwe, urabyumva? Igihugu ciwiwe. Ndamenye ibintu byinshi, urabyumva? Ni ukuvuga iki rero? Turihenda aha hantu, kera babanza kukuronderera aho uba, ariko uyu munsi ugira urubanza, ugakora urubanza wanashaka runininya, mugakoresha amatenti manininya, ariko mugataha mu nzu y'inkoteshanyo. Ibyo byonyine, kuba mu nzu y'inkoteshanyo yo byonyine bitanga icizere igikeyi ku mugore, urabyumva? Ariko ubuzima bwaragoranye monamo. Nimba dukeneye ingo zikomeye, umuhungu aho kugira ngo umuterere kugira agire urubanza rw'imiliyoni 5, muterere aguri parasera ayubake n'umukobwa, bagende ababyeyi babahezagire bagende babe uko. Ntabwo dukeneye gukora mariage z'imiliyoni 20 tuba mu nzu dupanze miliyoni 2. Ifata zijya miliyoni 20, ugenda uguri parasera ugondagondekemo inzu ukwiba kose, urabyumva? Ibe iyi wawe, kugira ngo bitange umutekano ukwiye ku mugore. Umugore adafise umutekano ukwiye ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu mbwira abahungu ati si byiza kurongora udafise amafaranga, kubera yuko hariho ibintu byinshi umugore akeneye utabikwije bidakunda, abirondera ahandi, urabyumva? Rero ni kubwawe kugira kurondera, urabyumva? Kugira ngo ubwami bwawe ntibuzokoteshe.
kandi ubwami bwawe ntibuzobure icyo bujya saa sita no mu ijoro. Umwamikazi uzoshira muri urwo rugo ntaze yambare impuzu itabutse, utegerezwa guhiga amafaranga. Ariko muri uko guhiga amafaranga ntubigirire urwitwazo ngo sindaronka amafaranga hanyuma ngo ugende gutera abakobwa b'abandi. Nimba wiyemeje kuba muri ubwo buzima bwo gushakisha amafaranga gushika umunsi uzoyaronka ukubaka ubwami bwawe neza, reka no kurondera abana kuko nturaronka aho ubashira. Reka gutera inda. Urabyumva? Muri ubwo buzima. Erega Abdul biragoye kuko urabona ko n'ubu buzima bwazimve. Urashobora kugera no kwiyo myaka kurinda unasaza utarubaka niyo nzu yawe, batse ko ubuzima bugoye. Niwe wocureka kurongora uriko udafise inzu. Mbo inzu reka dufate yuko inzu atari cyo gikura. Ariko wizeye 100% mu nzu upanze yuko ejo nahijya ejo badashobora kuyikwirukana. Sibyo? Ibyo ntitubigira urwitwazo basi. Sibyo? Ariko none iyo nzu upanze ufise icyizere ko batari bugusohora. Urabyo? Ufise icyizere kingana gute ko batari bugusohore mu nzu. So jewe tureke korosha ibintu. Abasore nibahiga amafaranga, higa amahera mwa basore, kugira ngo ugire umutekano ukwiye w'umugore wawe n'abana bawe, ushobore kumugwanyiriza za ntare na za mfyisi zishobora kuza kumujya. Izo ntare n'imfyisi ni ya nzara ishobora kumutera kujya gusambana n'umugabo agusumbya amafaranga. Iyo ntare na ya mfyisi ni kwa kundi ashobora kuryamana n'umubosi wiwe kugira ngo ntamwirukane ku kazi, kuko abona yuko akazi ari karakora niba akamwirukanaho murarara inzara. Iyo ni ntare. Higa amahera. Abasore muhiga amafaranga. Tubwira abasore yuko nibaba barongoye bakenyerero bafata ibisanzo mu gihe umugore wabo yoba baciye inyuma akagenda kurondera ufise amafaranga. Nakubwiye umukobwa arashobora kukwemera uri umusore udafise amafaranga ku mpamvu zihe, kubera yuko abona ubwitange bwawe. Hariho abagore n'ingo, abagabo n'abagore bubatse badafise amafaranga, ariko ntujyame urumva ngo nuko yakwemeye. Rwana cyane kugira ngo intambwe urimo uyirengane ufate iyindi ntambwe, kuko umugore uwo ari we wese ntakunda umugabo aguma ahantu hamwe, aguma kuri level imwe. Akunda umugabo aguma abona atera izindi ntambwe. Urabyumva? Afata aja ku zindi level. Umugore ntakunda umugabo aguma kuri level imwe, uguma wurira izindi ntambwe. Urabyumva? Aho umugore ashobora kukwihanganira kubera yuko arabizi yuko ejo cyane hirya y'ejo mushobora kugira ubuzima bwiza, ariko mwereke yuko uri kurabiharanira. Merci beaucoup Abdul. Numva no gushimira akanya katubanye gate, ariko niza kukiganiro tutokibandanya tukabandanya tubabwira byinshi ko numva biri interesa cyane, kandi n'ibintu abantu benshi badakunze gutahura bigatuma bajuja, ugasanga hari abariko bajuja abakobwa ngo bameze kunuku bakaturenza induru cyane. No musi gusura ko turatuvugiye abaza kubona ikiganiro baraza kudutahura. Oya suko barenza induru, namwe bwo mugende buke kubarenza induru. Hanyuma ndababwire abagore n'abakobwa, umugabo naho yobake, ndagusubiriramo, naho yobake akeneye icubahiro. Ni nka kujya nakubwiye yuko umugabo hariho ibyo ahuriza ko n'Imana. Imana nayoba yakuraje inzara itaguhaye raso, ikenera yuko yubaha. Mu byiza no mu bibi utegerezwa kuyubaha. N'umugabo mu byiza no mu bibi utegerezwa kumwubaha. Utamwubashe birapfa. Namwe rero mugende bukebuke. Mwabagore mwumviza yaga nawe TV. Maze ko volume ikwiye iwanyu. Hama ndagushimire cyane Abdul. Ya nanje ndabashimiye nka Abdul.
nibaza ko muzogaruka tuzogaruka kandi baraba nitwa Abdul Uwimana kuri Facebook Instagram barashobora kunyandikira na TikTok nduwonyene Abdul Uwimana safi sana hanyuma tubandanye twubaka ingo zimeze neza twubahana umugabo atararonka ubonye yuko ariko aragwana kugira ronke ubimwubahire kandi umusabire umugisha ku Mana isengesho ry'umugore asabire umugabo wiwe naryo Merci beaucoup reka nshimire n'abakunzi ba Yaganawe TV bo mumbije ikiganiro kwageza ngaha urumva ko ikiganiro kimeze neza no musi ibintu byo kubasaba partage nibaza yuko mukora nta nabibagize merci beaucoup rero kutwumviriza no kumara natwe gushika ku mpera y'ikiganiro tuzosubira utaha hamwe na Yaganawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo